Ndabaramukije nongera ndabaha ikaze muri kino kiganiro ikiyago c'inama nshingamateka mutegurirwa n'igisata cyo kumenyesha amakuru n'ubuvugizi mu nama nshingamateka. Hisunzwe ingingo y'168 yo mwibwirizwa shingiro ku gace ka 4 inama nshingamateka na nkenguza amateka zarakoranye ku munsi wa mbere igenekerezo rya 20 ndamukiza umwaka wa 2026 kugira zishikirizwe icegeranyo c'ingene leta yashize mu ngira imigambi yari itegekanijwe mu gice ca mbere c'umwaka wa 2025 ushira umwaka wa 2026. Umushikiranganje wa mbere Nestor Nahonuye yari yaje aserukiye leta yamenyesheje ko iyo migambi itegekanywa hisunzwe igitabo c'imigambi ya leta PND umwaka wa 2018 kugeza mu mwaka wa 2027 nkuko casubiwemwo hamwe n'imbona kazoza y'umwaka wa 2040 Burundi bwifashe n'umwaka wa 2060 Burundi buteye imbere. Muri rusangi rero turabona yuko turavye nuko ari umwaka anovuga w'amahinduka menshi, ibikorwa byinshi byarakoretse na cyane yuko twagerageje muri iyi raporo mu buzima bwose bw'igihugu novuga twaciye muri ibi bice bitanu yaba ubwo mu bushikiranganje basanze bakorana n'ibisata byo mu ntara no mu makomune ndetse n'amakomune yayo nyene ndetse n'ibitaro ndetse n'ama projet imigambi shigikiwe n'aba badufasha bamva makungu ndetse n'aya mashira hamwe yegamiye leta byose twaragerageje turabishira hamwe. Ngira ngo turabona ko urugero ari gwiza tugereranije n'ibikorwa byari bihari kandi turabona yuko tuzoza guheza umwaka ibintu bimeze neza ko byari bitegekanijwe. Rero novuga ni cegeranyo muri rusange mu gice ca mbere c'umwaka wa 2025 ushira umwaka wa 2026 hari hategekanijwe ko ikigo kijejwe kwegeranya amakori n'amataxe OBR mu mfunyapfunyo y'igifaransa kizokwegeranya amafaranga y'amarundi angana n'imiliyaridi 4,666 n'imiliyoni 69 ibihumbi 769 n'amajana 671 kikaba cinjije amafaranga y'amarundi agera ku miliyaridi 4,599 imiliyoni 863 n'ibihumbi 287 n'amafaranga 669 akaba ari ibice 99 n'ibice 9 kwijana. Hisunzwe yategekanijwe ku mwaka wose naho angana n'imiliyaridi 7,273 n'imiliyoni 437 ibihumbi 64 n'amajana 838 bica bigaragara ko hamaze kuboneka muri iki gice ca mbere gusa ayangana n'ibice 63 n'uduce tubiri kwijana. Aha twabamenyesha rero kandi ko ari rya mbere kuva inama nshingamateka ibaho aho mu nteguro y'imigambi PTBA hajamwe ibiharuro bijanye n'amakomine, amavuriro, amashira hamwe yegamiye leta societe à participation publique hamwe n'amashira hamwe afasha mu iterambere. Banyakubaho bashingamateka n'abakenguza amateka barashikirije intererano zabo zofasha haba mu kugwiza umwimbu w'igihugu badasize inyuma kubungabunga amagara y'abantu mu gutunganya neza amavuriro mu kuyaronsa ivyankenerwa n'ibindi. Jewe ndavuga ku kijyanye n'ubutare nkuko nabonye ko ubutare kwinjije amahera make mugabo nabonye ko ari cyo kugwa mu kigega cy'igihugu mu kigega hakabamo amafaranga menshi kandi n'abene gihugu bakagira akunguko. Hari ukungene mu bushikiranganje baha uruhushya societe ugasanga societe ikorera mu hegitari 10 kandi barayihaye parametere irenza hegitari 2,000 aho hose hakaguma hitwa societe kandi itahakorera. Aca mbona uwoca afata mwayo mahegitari agacakuramwo hegitari 300 agacashiramo koperative 100 nkuko koperative imwe ikorera mu hegitari 3 koperative imwe yegeranije itoni irenga y'ubutare nk'itoni n'inusu, mbona ko
bokora itoni 105. Aho rero hakaba harose akaza bene gihugu benshi kandi n'umwimbu ukaba mwinshi, komini karonka amatagisi kandi no mu kigega cy'igihugu naho nyene hakinjira amafaranga menshi. Ibyo byose rero bikaba bidakogwa, ugaca usanga igisata cy'ubutare nta mafaranga kinjiza mu ngo z'uko hari ubutare hadakogwa. Ikindi gituma umwimbu utagwira nuko amakoperative ayakwaka imusha, bakwaka imusha ugaca usanga imusha ziratevye kuboneka, aho usanga muri environnement batanze conformité mugabo byashyika mu bushikiranganje bw'ubutare, ugaca usanga imushya ntizibonetse, aho usanga abafashe imushya za conformité ikiringo kibaherera ko batararonka uruhushya rwo mu bushikiranganje bw'ubutare. Twagira rero tubakeze nyakubahwa mushikiranganje wa mbere, ariko nari mfise observation numva noshikiriza kuko ku bitaro dufashe indicateur y'amahera atozwa yonyene hariho ico twoba dutakaje, kuko ibitaro ntabwo ari entreprise commerciale ahubwo ni entreprise sociale. Nkibaza nti kubijanye n'ibitaro nyene iteka mu binkundiye nogenda nshiraho recommandation, nivyo boraba amarosete atozwa kandi kugira akoreshwe neza, ariko kandi kubera ko ari entreprise sociale boraba mbega imiti irahari, mbega hariho abakozi bo kuvura abagwayi babitura, mbega ibikoresho bikenewe birahari. Aha nkafatira kuvyo nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi yamavuga keza hôpital militaire. Nacangaruka kuri commentaire urongoye umugwi wamaho yayigizeko. Aha nkaca ngendaho naho nyene ngira ko recommandation ko abajejwe ico gisata bakwiye kuraba ku buryo les coûts de prestation ziba harmonisé, ntihagire aho umwene gihugu adashobora kwivuza ngo bariko barinjiza amahera menshi cyane, kandi nkuko nari natanguye ndabivuga mission y'ibitaro ni plus sociale que commerciale. Niho numva nyakubahwa mushikiranganje wa mbere ico kintu mwevaliwe ibitaro mukwiye kuzoza murakiraba naco. Igihe yari ko aravuga yadushikirije ibitaro nuko ntabifashe byose mu mutwe, byoba byaragize performance mu gutoza amahosete, ariko burya tugiye kuraba turashobora gusanga les services bahereza abakozi zitajanye na performance y'amahosete. Nkibaza nti ngaha nyene iteka mu binkundiye nk'abaserukira bene gihugu, ico dukeneye ku bitaro nuko les soins ziba zikenewe kugira ngo umugwayi agira amagara meza, umugwayi yituye ibitaro yakigwe n'ingoga kugira ngo taux de mortalité igabanuke. Numva umengo naco twogishiramo kugira turabe performance z'ibitaro. Ica makomine mwavuze naco nyene yaba makomine yaba n'ama hopito ndetse n'aya mashira hamwe akukira leta ifise mu mitahe, turabona ko hari ibikorwa byinshi byo gukorerayo, kuko turabona yuko hari mu biharuro bitameze neza, bisaba ko dukora canke kumbure batavyaza umusaruro imitahe bafise. Ko mu makomine turavye hari umutahe munini w'amakori, abantu rero usanga hari ibitatozwa kwa makori kandi bisanzwe biri muri loi sur la fiscalité communale ni vyinshi. Turabona ko naho nyene umusaruro uzoheza ukiyongera. Ati hariho nka koperative usanga barayihaye kontra ifise nk'hegitari 2,000 mugabo ataburyo bufise ifise bwo gukora kuri ivyo 2,000, usanga iramaze umwaka umwe, imyaka 2, imyaka 3, imyaka 5 itarakorera no ku hegitari zishika 10. Ati rero ni ubutunzi buba bwicaye ataco baba buriko burakora, ati twoshiramo amakoperative koko ubwo butare bukimbugwa hanyuma tukaronka umwimbu munini. Nivyo
iyo mpanuro twayumvise kandi ndetse ngira ngo mugize iminsi mubona ko habaye amareforme menshi nivyo turimo twarasavye abakeneye bose gukorera mu bisata by'ubutare baze basabe hanyuma bimbure ngira ngo mwarabonye ko n'amakoperative ubu twatanguye kuyashiramo akimbura tukayahemba hanyuma leta tugaheza tugashora tugaheza tukaronka rero akunguko kayo mugaba ya mahera twavuze ayaza ngaha tuvuga samahera novuga dya abavuye mu butare na mahera adya ya marodovance ukuvuga dya batanga novuga nko gukota isi ya leta canke gutanga ikori ku butare bwashowe mugabo hari hayandi mahera menshi yinjira aca muri berube mugabo abarayo kwa nyene umutahe yawushizemo kuko twebwe dukurayo gusa amakori n'amarodovance ibindi navyo bica vyinjira muri ekonomi y'igihugu bigaca mbere ndetse bifasha no kuronka amahera y'ivyo dukura hanze cane. Umukenguza amateka nta Karutimana Sabine nawe nyene yashimye icegeranyo acagaruka cane ati mugabo ntitworaba ku mahera yinjije ngo dufate kari performance kubijanye n'ibitaro ati kuko ibitaro ni cane gufasha abene igihugu turaba mbega imiti irahari mbega havuwe bande mbega abakozi barahari mbega koko abantu bariko barakigwa neza mbega bavuwe barakira ivyo dutegereza kuraba muri performance. Nyene iteka ndira ko Buca Gervais arongoye Sena nawe nyene yaratanze impanuro ku bikenewe gukogwa aho yagarutse ku bisata bimwe usanga leta yarashizemwe imitahe ariko ugasanga iyo hageze gutanga amaraporo ntibivuzwemwo gutyo bigatuma ababirongoye baca bashaka kubigira ivyibare vyabo. Nabikenguruke cyane rero ko batweretse ibitahora bijamwo amakomine ibitaro bizofasha cyane kugira by'ukuri abahora babona umenga ibisata bikatiye babone neza yuko uno munsi bikurikiranwa mu mafaranga leta ikoresha ariko kandi naho nyene jagenda nkubitiye akagoye nyakuba mushikiranganje wa mbere ibisata mwene ibi iyo turiko turabidondora tubishira mu maraporo mu gihe hogira igisata na kimwe kibagiranwa ana cyane mvuge nk'amasosiyete a participation publique akagira igisata kimwe tubibagira kiba igisata société publique yasize mu bitari tugasanga twagisize ku ntonde z'ibisata biko biratangirwa raporo cyo gisata usanga carahindutse akibare kabandi bantu rero turabe neza yuko aya masosiyete ya participation publique yose aho yasize imitari ya leta hose ko tuhakorako hanyuma naho nyene tugasaba ivyegeranyo vyabo kubera iki ndabivuze gutyo nibaza yuko abatari bake muzi neza yuko ibigo bimwe bimwe nka za Fest za Fenakubu zigitangura leta yarasize mu mitari kandi no munsi Fenako bikukira ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu ivyo bisata rero aza Fest no munsi uvuze ko ari gisata ca leta ariho tangaza imbere benshi bavuga bati iki gisata nica bikorera ivyabo. Umukuru w'inama nshingamateka nyene iteka Geraze Daniel Ndabirabe nawene yarashimye ico cegeranyo ko cakozwe na rijya rubwa mbere bibaye mu mateka acasaba bamwe bose mu bushikiranganje bajejwe gutera kamo n'amakungu kugira batahure neza aho igihugu c'u Burundi kigeze maze kubibona ko ndabivuze rapport zoza ya 2026 2027 izoba ari rapport nka année 1. Il rapport 2027-2026 ni ya année 0. Kuko n'ubwa mbere twazi ko n'amakosa arimo n'ibiki ntangorane ariko n'ubwa mbere bibaye niyo mpamvu nta rigueur tuza kwexersa kuri yindi zo kuri rapport tuyise année 0 mugabo rapport année 1 donc izoba ari rapport ya exercice budgétaire 2000 rapport donc
exercice budgétaire 2026-2027 iyazoba ari kuri cyo tuzatubona ko ari année 1 tangere guharura. Rero ibi ndabivuze kubera iki cyane bivuze kubera ko hariho n'abashikanganje benshi bari hano, nuko ubu tubaza ko no mu bintu bijanye na diplomasi nayo ni ikurikire, ibihugu dusanzwe dufashanya, ibihugu by'abagenzi nabyo bifatireho bikurikire. Iyi année 0 bayumve ko ari effort twakoze. Nimba ibyabaye avant l'année 0, ibyabaye année 0 byarabaye harabayemo amamanquement menshi, hari ibyavuze byinshi, entre autres ibi biriko tuvuze byinjijwemo muri rapport. Ubu rero ibihugu bidufasha mu bisata bitandukanye, nabo nibatwemerere, aho kugira ngo binabivuze bose bumva, aho kugira ngo bamwe twumve bidoga, ibihugu bimwe twumve bidogera Uburundi ngo ibi n'ibinini byakozwe, Uburundi bwateze kuba bugeze aha, wowe bwateze kuba bukoze ibi n'ibinini. Sawa, turabyemera ko izo insuffisance, izo manquement, ibyo biba byarabuze, ariko bamenye yuko bifatiye no kukahise k'igihugu n'ingene igihugu cyagiye gitera imbere. Ubu rero ni n'ubwa mbere dushize kuri année 0. Ko duje kuri année 0 tukaba tugiye noneho turashobora kwinjira muri année 1, nibatwemerera ibyo bihugu badufate rero mu mugongo, hariho ndashaka gushika, hanyuma tukaba tugiye kuzotangura année 1 badukundire ibyo bihugu. No kuvuga ko n'umushikirangari nawe ajejwe kubana n'amakungu nawe abyumva, badukundire ibyo bihugu. Ndabwiza ukuri, duherekeranye twinjiye muri bishasha, twinjiye mu mwaka mushasha wa mbere, twinjiye mu mwaka budget 2026-2027, izoba yitwa ko ari année 1. Kugira iyo nteguro y'imigambi bandanye itunganywa neza, abashinga amateka n'abakenguza amateka barashikirije leta bimwe mu vyo babona vyokogwa, bakaba bayisavye gukurikirana neza abarongoye amashirahamwe yica amatwi mu gushira mu ngiro uburyo bushasha butunganya imigambi ijana n'umusaruro, yongera ifata ingingo zibereye zo guhasha ingendo zibonekeza muri ivyo bisata. Hakogwa urutonde nyarwo rw'amashirahamwe yegamiye leta akora neza hamwe n'ayari karagurishwa, kubahiriza amasezerano leta igirana n'abayifasha mu iterambere kugira ntihongere kwibonekeza amadeni yiyongeranya kuri leta n'ibindi. Inama nshingamateka yaremeje 100% ku munsi wa kabiri igenekerezo rya 21 ndamukiza umwaka wa 2026 integuro y'ibwirizwa ritunganya gushasha ibisata vy'amazi meza n'isukura. Kubwo umushikiranganje ajejwe amasoko ntanga nguvu Dr. Hassan Kibe yari yaje arungitswe na leta imbere y'inama nshingamateka gusigura iyo nteguro y'ibwirizwa. Mbere na mbere igisata c'amazi meza cahora gifatanye n'igisata c'umuyaga nkuba mu ibwirizwa ryo kuwa 11 Nyandagara umwaka wa 2000 rigenga itunganywa ry'amazi meza n'umuyaga nkuba. Mu nyuma ivyo bisata bibiri vyaratandukanijwe, ariko umuyaga nkuba niwe washizwemo inguvu nyinshi gusumba amazi meza. Ubu rero biribonekeza ko haragahaze mu gisata c'amazi meza. Iyo nteguro y'ibwirizwa ikabije gushinga politike n'amategeko bishira ku gihe itunganywa ry'ico gisata. Iruhande y'igisata c'amazi meza hariyongereye ko isuku n'isukura. Amategeko y'amazi meza akazora ibijanye no kuva ku masoko yava uko ahingurwa gushikashikira umwene gihugu. Ibwirizwa nimero 1/14 ryo kuwa 11 Myandagaro 2000 yerekeye gutunganya igisata c'amazi meza n'umuyaga nkuba, irabira hamwe ibyerekeye igisata c'amazi n'igisata c'umuyaga nkuba. Ariko mu mwaka wa 2015 iryo bwirizwa ryarashizwe ku gihe, aho ryatandukanije
igisata c'amazi n'igisata c'umuyagankuba, ariko kikaba carerekanye uko igisata c'umuyagankuba kigiye gukorwa. Ivyo bikaba biboneka mu ibwirizwa inimero 1/13 yo kuwa 2023 ndamukiza umwaka wa 2015 vyerekanye ingene itunganywa ishasha ry'igisata c'umuyagankuba mu Burundi. Iryo bwirizwa naryo ryarasubiwemo riraja kugihe mu mwaka wa 2024. Ayo mabwirizwa rero yasubiwemo mu mwaka wa 2015 no mu mwaka wa 2024 ntiyigeze araba igisata c'amazi. Ni muri iyo ntumbero rero twifuza kunagura rino tegeko ryo mu 2000 twifuza yuko tworishira ku gihe tubashikirize integuro nshasha iraba igisata c'amazi meza, isuku n'isukura, kugira ngo dushobore guteza imbere igisata muri rusangi. Iri bwirizwa rero rigenga itunganywa rishasha ry'igisata c'amazi meza be n'isuku n'isukura riraba ivyerekeye integuro y'ibisata vya leta bijeje kwegereza amazi meza abene igihugu, isuku n'isukura. Ku vyerekeye igisata c'amazi, amategeko ari muri ino bwirizwa yerekeye ibijanye no gushikiriza amazi meza kuva ku isoko gushika ku mwene gihugu. Ni kuvuga yuko ibikorwa byose bijanye no kuyakwega, kuyakuramo ubucafu, kuyashikana ku mwene gihugu mu bubiko bwayo, kuyasabikanya no kuyagurisha, icyo no kwita mu Gifaransa kuyakura d'un point de captage jusqu'au point de consommation. Ivyo navyo harimo icyo no kwita activité de production y'amazi n'ibijanye na captage, traitement, transport na stockage, hamwe rero no kuyashikana kumwe n'igihugu, distribution no kuyagurisha, icyo twita commercialisation. Nayo kwisuku n'isukura, ingingo ziri muri iyo nteguro y'ibwirizwa ziraba ibijanye no kwegeranya, gutwara no guhingura amazi mabi n'ibindi bijanye nayo. Iyo nteguro y'ibwirizwa ntigarukiraho kuko irategekanya ingingo zorohereza abanyamitahe bifuza gukorera muri ivyo bisata vy'amazi meza n'isuku n'isukura nkuko vyashikirijwe n'umushikiranganje Hasani. Iri bwirizwa rero yashira imbere kandi ikatera intege abanyamitahe mu gisata. Abanyamitahe bakeneye gukorera mu gisata c'amazi meza, isuku n'isukura, kugira ngo dushobore guteza imbere bimwe biboneka ivyerekeye inyubako zirama. Aha rero tuba tuvuze tuti no musi leta bishobora kwikorana yonyene, birasaba yuko n'abayikorera ivyabo bakeneye gukora muri kino gisata nabo nyene baba bafise intumbero n'amategeko abagenga. Kuri ico nyene kijanye n'abigenga batanga amazi yo kunywa mu bene gihugu, banyakubaho abashinga amateka barashikirije amakenga ku buryo baba babikoramwo, haba mu bijanye n'ubuhinga mu vyo gukingira ibidukikije canke mu bijanye n'isuku ry'amazi batanga. Tuburiye abanyamitahe bindiremwo kandi bikenewe cyane kuko abarundi bose bakeneye amazi, aho bose twasaba twahanga ijisho regidezo canke hamiye leta muri rusange. Birakenewe rero yuko inzego za leta zicazimira amagabo kugira ngo ayo mazi naho azoboneka hariho ibikingiwe ari meza. Bisanzwe kapitaje y'amazi iba dotra sorte iraba mu masoko abitare source, amasoko y'amazi hari tubona mu misozi, ikaba mu nzuzi, ikabera mu biyaga, ikabera abatuvuga by'amafohaje. Mu masoko y'amazi rero twatumenyereye ajya mu misozi, twatumenyereye kandi baza ko byoca bigumuko amakabotage aba ku madisho mato kugira dushikiriza amazi bajya bene gihugu hari mu mitumba cyangwa mu mashuri, amasantere de santé, makomine. Anibaza yuko kuma ari uko kuko byahora bikorwa n'amafasha igihugu, ama ONG, ama projet ya leta. Ivyo bibaye uko bya byiza
mugabo aba babikora utwabo bo kwinjirana muri kabutage mu nzuzi n'ibiyaga kugira ngo bashobore guha amazi y'amasantere manini mu ntara cyangwa ibyo bisagara biteye imbere za Rumonge bayivuze za Nyanzarake. Aho rero mbona yuko babwiza tunga bo kwinjiramo. Ibi byose turiko turakora byo kwinjiza abigenga mu gisata cyo gutanga amazi meza ni gisata no kwita stratégique, ni gisata kigiye kiraba la sécurité même du pays. Umutekano urashobora guhungabana kubera ko gisata cy'amazi kiba cyahungabana. Ni gukurikiza rero amategeko. Abigenga baraza, leta niyo yerekana ukungene akwiye gukora, niyo acashiraho ivyankine kugira ngo amukurikirane, kugira ngo amuhane iyo arenze ku mategeko. Ibi rero nivyo tuzokora kugira ngo no munsi ibi bisata canke ibi bigo bijejwe gukurikirana abazoba ariko barinjira mu gisata c'amazi bagire suivi ikwiye, bagire cyo no kwita evaluation. Uko uno munsi tubaretse bagakora baca bakora ivyo bishakiye. Ku kijanye n'ikena ry'amazi meza mu bice bimwe bimwe nko ku mugwa mukuru wa politiki Gitega, nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka Geraze Daniel Ndabirabe abona ko hokoresha ubuhinga bw'ingena amazi ya Tanganyika yoduzo hakoreshejwe amapompo maze agashikanwa no mu ntara hagati mu gihugu. Aya mazi ko tuyafise muri Tanganyika, icyo gihe tumaze kukivuga kuno munsi ndagihaye ndacyonye kukivuga kuko ndagihaye yindi sura. Twaravuga tuti ayo mazi twoshobora kuvana muri Tanganyika. Ndabivuze kandi nisunze n'abanyandikiye, hari abanyandikiye batari bake bambwira bati cyo cyumva cyuko Tanganyika yogaburira Gitega mu mazi yo kunywa ati birashoboka. Abo nabagiye banyandikiye kandi abantu babahinga ati birashoboka. None mu mwanya mbeje kuganira n'umushikiranganje erega irabe cyane kuri ikindi cyiyumvira, niyo mpamvu ushatse hano kugira ngo tugisangire ubwo namwe muraza kugico mu kivuga. Ndakivuze kuri televiziyo bavyumva barabikurikira. Noneho umushikiranganje arambwiye ati erega ati buriya turondeye nk'agasantrale nucléaire, agasantrale nucléaire ati ko shobora agasantrale nucléaire kudusugumira amazi, kuduha energie yoshobora gutuma dusuguma amazi ya Tanganyika mu gihugu cyose, mu gihugu cyose. Ico rero mwejeje kuvuga muti ukumene dushobora gushikiriza amazi ya Tanganyika mu gihugu cyose, ego mene ikintu gishoboka. Aga centrale nucléaire gatoyi gashobora kuja muri espace nto ishobora guproduiza energie nini ya cyane. Ushobora gusanga nk'agasantrale gatoyi gashobora kuja nko muri kino kibanza ndimo nyene ngaha ugasangira produire umuyaga ngo duproduiza uno munsi mu gihugu cyose 200 megawatts 300 megawatts zikaba produit mu gasantrale kari nko muri espace ngaha. Ibi rero dushoboye gutegura neza twavuga tuti uno munsi reka dufate une centrale nucléaire tuyihebe ntituyikoreshe mu guhereza bene gihugu uwo muyaga, mugabo tukawukoresha mu kugira ngo dukwege amazi. Ashobora gukora amazi ya Tanganyika cyangwa ashobora kuba n'ayandi mazi mu mafuraje kuko nayo nyine akenera umuyaga nkuba. Mugabo dufise Tanganyika ko ari amazi meza kandi adasaba kugira traitement nini, turashobora kuraba ukungene tuyakwega tukayashikana mu gihugu cyose. Nayo kuri bajya bapfa kumena amazi mabi aho babonye hose nko mu mabarabara no mu miserege, nyaniteka turuhara runini ruri kubari bafise ububasha bwo guhana ariko bakabirekerana. Aha akaba ariho dusozereye ikiganiro cy'uno munsi. Turabashimiye mwebwe mwese mwagikurikiranye naho ubutaha.